ako gashimwe siko hakuru bari bafatiye kuki nikiye kimarushije abandi ikintu narushije abandi igituma je natoye nka Miss Popularity nikwera ku ma réseaux sociaux nari mfise amanota menshi bisanzwe umuntu ari Miss Popularity nujya muntu aba yakunzwe n'abantu je nakunzwe n'abantu abantu nibo bantoye ndazi uri muri competition urahura n'abandi bantu kavuga ati tujya mu sinyaza yuko je no mucika nta bakobwa babona vuga ati sha aka baby ngene gasa akagenda abona kazova kagatahuka narababona nkavuga ati yo mana yanje je ndi nyuma gusa naho nkiremesha kuko ngiye kuraba kuri réseaux sociaux narabona yuko ndabasumvya amanota ivyo byace bigaruka bikandemesha mvuga ati ntaba Miss Migambi za Miss Popularity ega abantu b'Imana fafa yaje kuri step media afisa abafana wadusaba warabazanye bya kuri step media nati ndabikoreye usubira nakubwira ikintu kimwe ibintu by'amatora bigero by'amamisi arabamwe amanyanga mese naje ko naratangaye kubona wa kinye fafa nuko areha amanyanga yarafa cinarumiwe fafa barakuzi ingene uriya koma yumva ko amanyanga yahabaye ga nawe aratangaye wari ubimerita ari umuntu wegereye kugira ngo abigufashe mu gucungira mu nyuma yaransabye ibi kugira ngo naje neka naco yasabye bavuga ishukuru uri kuramuvugira oya siniko ndamuvugira ati naco yasabye oya zigituma ndakubwiye uko yasabye amahera abana babigeme ivyo by'abana babigeme urakunda guhura na challenge zikomeye cyane muri bino bintu yego uvuga yuko wewe uri mu muntu wabigwanyije kandi urabitsinda niyo mpamvu niko ndagerageza kubiza kubera hari abantu batagira indero ba promoter batagira indero je ndabivuga la majorité kandi nibo buzi ari promoter batagira indero umenga wabonye umukobwa kumufasha barabisaba umuhemo ya mbiri siko koke bikubita gashi koke bumvise gufasha umukobwa ari kumva yuko ari ikindi kintu ni donadone impanda guhe why kweli nibyo nagiano bibaza wewe so uri kandi abivuga yaho gucubibaza bake bavuze je niko kubera iki mumeze uko kubera iki gwa muhungu we nawe kandi n'abatubanjirije imbere biboneka ko batagize imico myiza nta mico myiza bagize donc kandi rero n'ababyivugi akavuga ngo je nafashije na nawe akamugava yuko afasha naramuhaye okay je ikintu nifuza kuzoba kirana bon ni kinere so ni kuvuga kuko ni byose twifuza ariko ntibibe je vraiment narifuza kuba umudocteur nifuza no kuba umupilote donc navuga ati nta umudocteur nzo umupilote usanga se nta ubwenge nari ifise n'ibyari bihwanye n'ibyo byumva papa ari mukiha bwenge kwera nta bwenge ufise nta mukiha bwanja muri Miss komyamo udafite ega kakano bavuga ari amanyanga barazi nta manyanga je vraiment ndabimenya afa cyambere cyo bijya bintu bararaba amametri cyo urabizi uri mugufi wo muri Miss utanga naje ndi mugufi namwe mwakora igano muri hagaze wa mumametranga ni Contestant nambaye ikirato gihagaze nawe ndagusoma mbajya fafa ijambo akenshi rikunda kugufasha mu gitondo ubyutse ukaraba muri Bibiliya ijambo rikunda kumfasha ntuzi kuri umukozi w'Imana ijambo hinge ndarikubwiye ijambo riri muri Proverbe 13:3 bivuga gute cyo Nahuye muri iryo jambo nuko amajambo menshi tuvuga menshi nta kamara afise Mugaye muri twakoresheje mu kiganiro uravye Benshi ni makine yarafise akamaro neza telefone yanje gaho ndakwereka ndamukundira kizoranduka n'umuntu iyo ariko arakwereka ariko arahari ndazana na telefone yake iramutera isoni kuyerekana aremeye kwizera kuri ijambo ry'Impano ndabaramukije cyane nongeye ndabifuriza amahoro n'imigisha nkuko mubizi atamwebwe natwe dorogeye ngo tubazanire amakuru mashasha so guys ndazi yuko benshi bibatangaje ni gihe kinini mutatubona twicaranye hamwe n'umukolege wanje kandi umunsi turi mu shusho idasanzwe nkuko mubibona afite n'agatambara yambaye navuze ati umusiste umukolege wawe reka umutumire wanje Mwese mwebwe gira presentation. Nanje cyenda gukosora. Uramutse ndaje nk'umukolege. Okay, uramutse dufise umutumire adasanzwe. She's girl ni bandika bandua. Ni cya kotebo. Ni nk'abati kuzuye amasahani. Ni nk'imvugo yeje kwibaruka. So guys murumva ko ari umuntu akomeye cyane. Umuntu turi kumwe nawe ninde? Reka tumwakire honor du pays Honest always. Reka dufata kanya twakire umuntu dufise uromuzi fafa. Bimeze bite? Bimeze neza. Wagwanye. Muramukondisha nawe uramukanya hari ingese abakobwa mufise muramukanya je ndatwe naho umukobwa ndamutse ushaka ndakora mutse uramutse guca kasaka gaye uratwara abantu bakora gukugira abakunzi biwawe abakunzi banje ndamuramukije mukondisha fafa nigiye kinini takubura kuri step mate wagiye he kakubesha bika wagiye he garagiye je hari
oya mvuze igihe kinini nuko badakunda kukubona cyane imbere ya kamera. Oya mba mpari gusa nyene mba mpari ndabakunda. Nagira ntangure mvuga ikibazo ariko imbere yuko tuja muri birebire banze kwanza uramutse abakunzi bawe n'abakunzi ba Stepmade. Nibo bakunzi banje. Oya baragabuye uzigiti bagabuye. Hari abantu bakurikira Stepmade kwera wowe. Kaburewe. Barabuze mva. So ndabaramukije kandi bakunzi bacu kuri Stepmade. Uno musi sinje nk'umu journaliste. Uno musi sinje nk'umuntu akomeye bereke kuri kurangwa no. Guys. Urabona yuko Stepmade irahemba neza. Yari kwishinja. Oya besha boss azokira kino kiganiro. Stepmade ntihemba neza. Vraiment. Iyo uyendukanye mu biyaragisha gahe. Oya vraiment boss bacu turabakunda cyane bumve ko aho bari vraiment. Ariko reka tubanze kwanza dushimire batiko hari abantu basigaye badukurikira muri za Australia, abo muri Amerika zo muri Afrique du Sud, Arabi, Oman, ebana no mu Rwanda narumiye ko hari abantu murambona ama commentaire ngo from Rwanda ko ngo turabakurikirana cyane Stepmade kandi merci sana novuga yuko ni kintu mwo kumatwereka ikintu gikomeye cyane. So ufike tugenza hano ni gikiro rakize. Nabo nibakimenye guys naje murabibona. Haba nkuko mubibona naravuga amajambo menshi banze ko nzibereke handitse ko Miss Populaire 2026. So ikintu carantangagije navuze ati fafa warabaye mu Miss ariko abakunzi ba Stepmade tukuzi nk'umu journaliste. Warabaye mu Miss mugana abakunzi biwe. Ndacari Miss reka kubyega ni muri 2026. Kuko ni turi muri 2026. Kwanza dusobanure Miss Populaire je ndamuzi si wewe uwonze. Mbe ndakubwire rero ingene bimeze. Nubwo utari bwabe kubera n'abantu ko dukurikirana barifuza kwanza. Bacamenya ati none uri Miss Populaire wa Miss Populaire wa hehe ko tumuzi twese. Boss nagiye muri Miss Burundi nibindi twagiyemo. Genre babyise kujya bavuga Miss Burundi ibyo genre byari byitwa Miss Migambi. Rero ni ibintu byateguwe baravuga ati reka twegeranye abigeme baze genre dukora kujya kwa Miss bafite ama projet bakeneye ku genre ibibazo biko biranzamwa ari byinshi we bandanye. Reka mbanze sigure kwanza mbanze sigure impamvu nambaye kano kantu ka Miss. Rero turaja ahantu barabitegura natwe turagenda turakora bijya byose ba Miss basabwa cantogwa nka Miss Popularity. Urahejeje? Yego. Nari kumenga ari byutavuze. Ibindi bya. Hari ibindi twigeze impamvu naguhamagaje urazi ko wamiye yuko ari challenge wahuye nazo muga byose turaza kubishikako. By the way ari kungereje ngunda kwakira abatumire banje. Uraberewe uno musi uraberewe. Merci. Uraberewe arakanu bakunze kuvuga ngo amanyama y'umukobwa ari mu mufuko w'umugabo. Yaye. Amanyama yawe ari he? Cyari mu mufuko wa mama wanje na papa wanje. Stepmade ntamwe. Na Stepmade. Fafa nuvuga yuko mbanje wanda gushimira ko ngene wigoye kubana natwe. Iyi ni TV ikomeye cyane ikira dukikirana. Wagize mahitamo meza kwemera kuza kuri Stepmade. So Fafa uno musi nakurondeye kugira ngo tushe kuyaga kubijanye na Miss Populaire yawe warabaye Miss abantu benshi tutabitawe kandi n'ikindi kintu cyane narabaye ndi Miss reka kuzura bivugana umengo ni byake ndabyemera neza zigituma ntarabyemera neza none reka kubyemera gutya akarere n'akarama metero babasaba none we nahaguruka turaha nikada gusa ndagi metero wewe wandemye Uko turaba kuzi wawe none uri kunsuzugura nkande wewe ngo jendi muremo abantu bagufasha ari ukungene umumisi ategezwa kubwe bavuga ni metero zingahe cameraman none zo metero ari metero abategezwa kuba afise nizinga oya ndazifise reka ndakubwira izo metero kandi mugufi niwe je cangira zinga ubwize impose nga uri mugufi kuri jewe ni wowe uri umuhungu rero kuri mugufi Fafa ego arabaye Miss siko sishaka ko tuzogitebako cyane ariko hari ikintu wambwiye cyagushikiye ku mbore urabizi yuko bana babigeme hari challenge mukunda guhura nazo urabizi sinza kumuvuga izina uwo muntu yagize iki ndakambare neza shaka arangoye karakuvuna Fafa tubwire ko nzijya moment ibintu byari bimeze gute kuja muri Miss niki kintu cyakwatiye kumva ko ushobora kuja guparticiper bon icyambere nkuko nkunda kubivuga ibintu bya social media ntibyari ibintu byo wanje si ibintu novuga ngo nakunze shaka byaje gute ni nk'umwanya uri kurankwakanya arakantu bambwiye aho kuze urabibuka cyane bisanzwe ibintu bya social media ari abantu bibaza yuko umuntu amaze kuja muri Miss ni wa muntu aba asanzwe akaze muri ku bintu bya social media donc
afise ama bamwe baba bari hit ku ma IG iki ndajana ndicara ndavuga none jewe mu bintu genre kenshi abamisa basabwa jewe ntavyo mfise kuko nta rezo social nkoresha n'umukugi banzu tukirahonye ko je telefone yawe ndayizi akenshi ugiye mu bamisi hari ama platform utegezwa kuba yafise yose Facebook, Instagram na TikTok bari gusabana benye muga telefone munga ivyo ntibija wewe telefone urerekana nawe no kadukurikirana afafa ashobora kuca kugirira ubuntu agaca guhindurira tureko telefone ufite ndagusavye mu mahoro urashaka yuko telefone yanje ivyo bintu bitaje jewe telefone yanje iraremvye na iPhone 6 muga ndi hejuru y'uwawe yego hejuru yanje none muri miss barakwemeye kuja nawe kugira nenda kubaza ikintu kimwe ugiye muri miss na kora platform nimvise je wawe Instagram irajama nikadagusabye ko kumbura telefone se wanguriye telefone bava ndenda kugira neza ari badukurikirana acho guca kugirira impuhwe arangirira impuhwe rero nabanzu bimwereke oya kwanza ayo nkeneye sa twibaneze n'inkuru yaje urumva ndavuga ati ibi bintu kweri gusa nyene narabikunda nkumva nyene ko ndabishaka ndashaka kwibona ndiko ndadefira nta naho taronze gutambukira burya umukoci yarafise akazi karekare ndakora hi turagenda nk'ibibona bibonye kuri statut y'umugenzi wanje ndamubaza ati none ibi bintu nibiki arambwira ivyo bamisi kandi bariko barinjira ntibaraheza kugara ndambwira ati rero nanje mwoshiramwo bwa yego na kimwe tugira gutanga ibintu winjiye uko nyene nabashaka ninjire ntanzi kinagira hari ibintu nyene warinze kubereka kumva ni wacuna gatahuka rero ndamubwira ati jewe rero nkubwira ibisabwa ikarambwira ibikenewe byose ndabitanga amaca avuga yuko bizobera mu Kayanza donc événement izobera mu Kayanza ni wewe wabahe sinarindi no mu gisagara ca Bujumbura no narindi ndabibwira abo muhira barambwiye afafa wowe ivyo ntavyo uzoshobora kuko nutukuzi wowe ivyo ntavyo uzoshobora ukeneye kuja kumara imbere y'abantu ndambwiye ati ntacyo mundeke nze kumara none nta ngorane ndambwiye sawa baranafashije gusharinga ivyo amantuzeya ama link barafasha brema mu buryo butandukanye kandi nabashimira abantu bose bamfashije kugira ngera aho nageze muri misi kuko hatababo sinari akagakamba sayo kwanda ne warabashimiye aba narabashimiye nyene hama rero turagenda kimana waje uko ndazi ari widoga tubandanye ndamuvuga oya sawa tubandanye turagenda baravuga ko bizobera mu Kayanza yuko ari evenement iteguye mu kwinjira mu mwaka mushasha wabonana turagenda baratuzanira umukoci no kuri byari ibintu biryoshe base ukuntu twari hamwe sinari ndavyiteze yuko vyoba bimeze uko nabibonye ko byari ibintu genre ukuntu twari abakobwa turi hamwe kandi tukuma dutera inkuru nta nzigo yabamwe uvuga ngo ngurya ngazo ana kujya genre mu ma competition menshi usanga umengo murarabana nabikora uvuga ati naka iki gusa twari twari hamwe dutera inkuru umengo nta n'ikintu na kimwe gihari tukaja kwiga kudefira watambuka gute twereke natwe kuvunika yo abantu bakwizeye fafa baraguha uragatsindira niko nakavuga ako gashimwe siko hakuru bari bafatiye iki nikiye kimarushije abandi ikintu narushije abandi igituma je natwe nka Miss Popularity nikwera ku ma réseaux sociaux nari mfise amanota menshi bisanzwe umuntu ari Miss Popularity nujya muntu aba yakunzwe n'abantu rero nakunzwe n'abantu nibo bantoye ndazi uri muri competition urahura n'abandi bantu kavuga ati tujya mu sinaze yuko je no mucika nta bakobwa babona vuga ati sha aka baby ngene gasa akagenda abona kazova kagatahuka narababona nkavuga ati yo mana yanje je ndi nyene gusa naho nkiremesha kuko ngiye kuraba kuri réseaux sociaux narabona yuko ndabasonza amanota ivyo byace bigaruka bikandemesha mvuga ati ntaba Miss Migambi za Miss Popularity erega abantu b'Imana fafa yaje kuri Step Media afisa abafana wadusaba warabazanye bya kuri Step Media nazi ndabikoreye abafa impamvu naguhamagaye dushoboye kwicara ngaha warambwiye yuko wararondeye abantu bagufasha kugira ngo ushobore kuja muri iyo Miss hari umuntu wigeze kumbwira yakugoye Jean warambwiye agufasha ibi amana baca gusaba ibi ntumuvuga izina byakujemo gute kumva yuko ari ushobora kwiyumvira aho ntiyagira mfashe muri za Miss kandi byari bimeze gute za Miss byari byaheze haca umugenzi wanje ambwiye ati rero iyi ukuntu
wakunzwe n'abantu birakwiye yuko basi ubandanya ugakoresha amapaje yawe ukayakoresha byo gushikana kure iki nambwiye ati je vraiment naho uri kurambwiye zongeza kure nuko ibintu je si by'iwanje nabaye ubigendemo n'amashance yanguye ko vraiment je ibintu si by'iwanje nambwiye ngo yaye ngo nokondera umuntu agufasha kuduza amapaje yawe noneho naca ngenda iki ntibyakunda yuko tubandanya afasha kandi ntacyo yigeze afasha kuko ari ikintu uri kuraduhisha ntacyo yigeze afasha ko kibitabandanyije mwa mwarakikanye bavuga gukikana oya muhira ntibabikunze papa urazi ko wambwiye yuko uri kurashaka kugira ngo ibikorwa byawe bagufashe kubipromotinga hari umuntu wegereye siko hari umuntu wegereye kugira ngo abigufashe mu gucungira mu nyuma yaransabye ibi kugira ngo naje neka ntacyo yasabye bavugisha ukuri uri kuramuvugira oya siniko ndamuvugira ati ntacyo yasabye oya zigituma ndakubwiye uko yasabye amahera abana babigeme ivyo by'abana babigeme murakunda guhura na challenge zikomeye cyane muri bino bintu yego uvuga yuko wewe uri mu muntu wabigwanyije kandi urabitsinda niyo mpamvu ndiko ndagerageza kubizana kubera hari abantu batagira indero ba promoter batagira indero je ndabivuga la majorité kandi nibo buzi ari promoter batagira indero umenga babonye umukobwa kumufasha barabisaba umuhemo ya mbiri siko none fafa wegiye gusaba mu ya mbiri mbwira je nama ya mbiri yasabye man nama ya mbiri yasabye yagusabye iki kubera iki imigenderane itaciye ibandanya kandi nakubwiye muhira ntibabishimye siko muhira ntibabishimye batanye guys mwabyumvise muhira ko bafafa ntibabishimye ntibabishimye yuko like bisanzwe uko kuntu naje ntari ndabigize cyane nabonye ntibabikunze washumenye ngo ngiye kwiyafisha washumenye se kandi benshi bazi yuko iyo utanguye kugira kwiyafisha ku bintu bya réseaux sociaux muri ubwo buryo umenga ugiye mu ngeso mumenga uri kuri dandaza mbwa ndisure yuko igihe uza muri step media buri z'amamedia nta majambo wigeze uronka y'abantu bagucinya intege ati ibintu yemo ntibabura nyene ntibabura ariko ijambo rimwe nabisha nababwiye ati je nzi ico ngiye kurondera singiye kurondera ivyo mwiyumvira mama niyo mpamvu yabaye Miss Popular nama nababwiye ubwo umwana ngene yishura dufite imigambi myinshi mu mutwe mwafise imigambi nturi ba boss muzara amahera yarya amahera ndavuga papa amahera ya uwa mbere yatsindiye amahera watsindiye ni uwa mbere yatsindiye ni wewe hari uwa mbere n'uri Popular ni ntatsutse ne Miss dufate Miss Burundi Miss Burundi abari Miss Migambi mbega oya hatangura Miss Migambi niwe Miss niwe atwara agashimwe niwe atwara ikamba Emilio wa kabiri atwara 500 wa kabiri murana ko turi kumwe nawe ngaha mugabo umugambi yakoresheje ayo mahera wayakoresheje waroroye n'ingurube basi agusabye ibyo tubireke cyane uvuga yegeye amahera abantu byabimeze gute yagabuze guca aragavye cyane cyo kwera ayo mahera ukuntu yaje ndakubaza izo bikate izo bikate ndeka rero nta kamaro navyo nzokata nuko nakuma mbona wanka ko ubivuga abantu wa mbere yaronse wa kabiri kwanza bana repost wa kabiri yaronse 500 wa mbere ategizwa kuronka menshi oya rero twaronse yangana oya mbaro wa mbere ntaco bamazi n'ikintu yakurushije n'igiki nijya kamba yatwaye ikindi yakurushije igishweka kajya kanani kajya gakuhoye no mutwa hana gakore ko yadushije kandi ikindi naco nubo sinzi reka ntabye ashavura kandi yari umugenzi nyene wa oya abagira umuvuge na sageda umuvuge aracumbagira usumeze nakubwira ikintu kimwe ibintu by'amatora bigero by'amamisi arabamwe amanyanga mese naje ko naratangaye kubona wa kinyifafa nuko areye amanyanga yarafa cinarumiwe papa we barakuzi ingene urera ko yumva ko amanyanga yahabaye gana waratangaye tunadanga wari ubimerita ndabizi sha natowe ivyonzi ndabizi amanyanga yahabaye nta manyanga sinzi ko amanyanga yahabaye gusa nyene abantu barakantu kabaye kakanenge kavuga atahana arakayego n'ikintu ubona kakanenge kabaye naka sinzi mu gutora ivyo bisunga bari muri jira kwa bafise ibintu baraba twebwe tutazi gusa vraiment hari ibintu genre hari nk'umuntu uvuga ati uyu muntu none baretse kumutora kubera iki kandi mbona imwe ndakubwire washaka kuraba umuntu kuni kwa twese twatanze amaproje kandi kugutanga projet ica bivana ingene wayidefense like wayidevelop kuko ukuntu wayidevelop nico gituma bavuga mu rurimi rwa Kirundi cyo bavuga mu kirimi cyose bumva wifuza wavuze mu kirimi cyavuze mu Kirundi sino kwibeshe gusa projet yashikirije papa projet beze gute yaje kubwira nibisanzwe rigara abantu bifuza kumenya gakuru kiba ko muri Miss baragenda babirana babikure he
ndabikura hanze Ngure warapost inzu urabiheba. mbirida ndakubwira naragira ngo Siza. Zurankwa basi kugira ngo bimanuke umanura amazi kabanza barabire. So guys nari kumwe n'umwigeme mwiza cyane muramubona ni Fafa agende mutumire dufite no munsi mugabo hari ibintu reka raduhisha Fafa. Ni byinshi. Ni byinshi bavuga yuko hari ikintu yabahishije impamvu narimvuze yuko abapromoter batagira indero. Hari ikintu twebwe abana b'abahungu sinishiremo ko aje ngeso ntamfise. Abari nyuma yo kamera arakageso baba bafise ugasanga mbo kwaje ntabazi niko ashobora kubivuga ugasanga kugira ngo ashobore gufasha umwana w'umwigeme arinda kumusaba ko abanza kuja kumuramutsa kweke arinda kuzokuramutsa uwo muntu nawe novuga kubera yo ndoga bararura okay ari ibintu bacusha kubajyamana Fafa je yarabimbiye akubwiye iki cyane areke kuvyakana Fafa ni wa muntu atinya kunda babara Fafa uratwa bimbiye aranka ko ababazi umuntu biciye kuri we muga Fafa urabivugisha kuri ko nabigeme ma n'abahungu ifake bikubitagashi ko kibumvise gufasha umukobwa ari kumva yuko ari ikindi kintu ni donadone impanda guhe why kweli nibyo nagiano bibaza wewe so urumva reka ndabivuga aho gucu bibaza bake bavuze je niko kubera iki mumeze uko kubera iki gwa muhungu we nawe ubise oya kameme Fafa ni ikintu kitaba kiza ku bana babigema kuko niyo mpamvu tubona kenshi abana bakobwa kugira shika imbere muri entertainment biba bigoye cyane biragoye nyene kuri abenshi genre kugira urinde uteza imbere mugenza surtout kuri genre kubera ubu benshi abateye imbere nawe bimaze igihe kirekire kandi benshi n'abahungu ibintu bya entertainment abakobwa bariko babizamwe mwino misi kandi n'abatubanjirije imbere biboneka ko batagize imico myiza nta mico myiza bagize donc kandi rero n'ababyivugi akavuga ngo je nafashije na nawe akamugava yuko afasha naramuhaye rero ati ngo aramuhaye rero ava bakaza bakabivuga ati naka yarafashije kandi ava yuko afasha byagenze uko urumva gusa rero imbere agire mvugiye misi wacu none kwakira uncamo cyunshiramo abahungu bafise ingeso nk'izo Jean ukabona ati kugira ngo ashobore kumfasha nuko nagiye bisako ndamuha umubiri wanje iyo si solution iyo si ingeso nziza icambere cyo bamwibuka yuko mushaka kwakora ingwara cyane cyambe uhura n'umukobwa yarabimye kubera ngo yanka kwakura ingwara oya sinamwiye ngo nuko nahakwirwa no hakura ingwara nimwe kura narezwe tunarezwe mwe urumva karakana kiwa kagakobwa kiwacu yakobwa kayizagiwe n'Imana Yesu wanje Yesu ari muri jewe kandi yaragu inshuti y'umusaraba wahuye na byinshi duhana byinshi ariko Yesu akatubera ingabo akatubanirira Fafa wavuze yuko kubera warezwe ngare n'abana babigeme usanga babikora ugasanga bararezwe mugakora kwa kundi kuregwa biratandukanye kuko abavyeyi baratandukanye n'ukuntu baha indero abana babo kandi ashaka kuguha indero ukafata yiwawe siko abavyeyi ashaka kuguha indero ariko ugafata ingeso yiwawe cyafasha abavyeyi bampaye kuko bambere n'akarero keza kandi ikindi naco ubu ndakuze mishwa yanje mishwangira mu buzima nini yandagaza nkagira iyo ngeso mbi izongeza he nakaye kamaro nkura byose ni mu mutwe ukaraba kazoza no gushembere kazoza para gushira ubwenge rero Fafa ntiyari gihe iyo uri kurabona ibintu nk'ibyo urabumva ati kwe kibasi ntabaye umuhungu kubera urumva yuko uraremerwa man oya sinicuza ko nabaye umukobwa sinicuza bima kandi batagusabiki n'abakobwa bafite ingeso nk'izi bagusaba nawe bamfashe kugira ndabafashe je wa wundi nawe wa narundi namihakanya wa wundi yagusaba twavuze ko takubavuga amazina yego ntitubavuga amazina nagira nako nkama ndeka ko tuzobikupa nanye oya ntuzobikupa ukazobikupa zurarika muri komata atari binazana kuramo Fafa murabaye imisi uno musi tukora muri journalisme bimwe mu ndoto wari ufise ibyo byari birimo oya ufise indoto zo humura kandi hari ikintu Fafa atarababwiye byari indoto wari ufise yenda byose n'ubwatwe ngababwira ikintu Fafa yarashaka kuzovamo oya mbwa ntiyararengerana cyane kararengeranye oya uracari muto nibwo butsindisha umugari waruhutse sinzi yo sigura umugani cyane muto nibwo butindi yo umugani usigura nzobibaza
tubaza gukuriye nta kibazo uvuze usiguri oya uzubaza ati umuntu akubwiye ati ndacyari muto nibwo buti aho misi biraryoshe kwe wajista kuko karambuye fafa none ishura kuco kibazo ndakora ngombe wambaje gute okay je ikintu nifuza kuzoba cyane bon nikinere so ni kuvuga kuko ni byose twifuza ariko ntibibe je vraiment narifuza kuba umudokteur nifuza no kuba umupilote donc navuga ati nta umudokteur nzo umupilote usanga se nda ubwenge nari ifise n'ibyari bihwanye n'ibyo byose fafa ari mukiha bwenge kwera nta bwenge ufise nta mukaya bwanja muri miss komyamo udafite ubwenge kakano bavuga ari amanyanga baraza nta manyanga je vraiment ndabimenya fafa cyambere cyo bijya bintu bararaba amametri cyo urabizi uri mugufi ho muri miss gutaha neje ndi mugufi mwakoranye igano muri hagaze wa musoma metranga ni Contestant nambaye ikirato gihagaze nawe ndagusoma ni kirato muri uwo mwanya none ntibapima bahereye ku kirato ariko fafa watubwiye ko wari ufite indoto zo kuba umuntu umuganga mbaza impamvu nawe niyumvisha ciyo ega urora umujournaliste adeje waze kwibaza tugire nibaze ni nyishure impamvu nawe niyumvire kuzobica ni kwa mama n'umuganga rero navuga ati nzokurikirana umwuga wa mama kwa ndakunda mama wanje cyane pe aharavyumva mama ndagukunda tellement que numva ko no papa muga turarenganye na papa ndamukunda yumvise umuvyeyi mwiza cyane pe mwiza ku mutima no ku mubiri Imana yarampezagije abavyeyi beza natwe biwacu n'abavyeyi beza je ndiko mvuga ku ruhande rwawe wawe nabonye yo je biwanje rero mu warengeye ugira umutima mwiza je basi papa arashobora no gukunda gukundusha uhanze ugasanga ariko arabere ku mutima w'urukundo afise umutima mubi je rero n'abakunduka oya turi bakunduka oya ko yarazi yuko je ntawo ndiko ndaje acagerageza no gukunda n'abandi gwarukundo n'abandi arabakunda mugani nanje barangu baradukunda cyane ko turabiwiwe turabanyu bavyeyi fafa novuga yuko wakoze kubana natwe mu kiganiro sinashimye kwigana kiza kuba kirekire nisha uganize abakunzi biwawe uratubwiye byinshi yafise ndetse zo ku mudoktere mugabo jewe akorera kagumukagaruka nigizwagarukana ko yandiko ndimbira nje kwivuza nkuri kurambura nigane buno kuvura mikanaho ntavyiki uzontera ishinge yo gisusu urati Kimu uraza ndakwereka so fafa nikiye kinobwira no fa dukurikira muri umwanya kuko novuga yuko hari byinshi twazize by'akamaro n'ibitagira akamaro muganda ndashaka kubabwira akantu mba yuko akamaro yego ikintu cy'akamaro babwira nuko imbere byose imbere twashira Imana imbere twashira Imana mw'ubu buzima atamana byose n'ubusa byose n'ubusa kubera na satani arakora ntibigeze babwira ko umukozi w'Imana yo akora nakibagiye wase ndakijizwe ndakunda Imana Yesu ari muri jewe naje ndi muri we ani ndatari muri we ngaje mwese muri muri gusa mfise uko namutawe siko wamutahu that's why rero mfise kumuvuga cyane kuko afise byinshi yankora mbe hajya fafa ijambo akenshi rikunda kugufasha mu gitondo ubyutse ukaraba muri Bibiliya ijambo rikunda kumfasha niho nzi ko umukozi w'Imana ijambo hinge ndarikubwiye ijambo riri muri Proverbe 13:3 rivuga gute rivuga ndabuze ngene ndarivuga oya ntagiye yarabije rega sima kandi arifate ku mutwe gusa kazimanza aho ritumba muga yaragufashije uravuga ati kamera yaramfashije vraiment namwe ni muje kurirondera muri rara Migani 13:3 rero novuga Matayo 6:8 sinzi nijyari oya ngira ndarisigura uko waritahuye wewe uko naritahuye nubwo utibuka ngene rivuga sinibuka ngene rivuga neza nuko naritahuye gusa cyo naritahuye muri iryo jambo nuko amajambo menshi tuvuga menshi ntakamara afise mugaye muri twakoresheje mu kiganiro uravye menshi na makina yarafise akamaro neza telefone yanje gaho ndakwereka ibanza ugire ndarirondera mpaka ndarikubwiye oya eraba fara urinda kanwa kiwazigama ubugingo bwiwe ingorero ridusigura ni waribonye none kandi je tunamukundira n'umuntu iyo ariko arakwereka ariko arahari ndazana na telefone ariko iramutera isoni kuyerekana aremeye kwizera ko ijambo ry'Impano iryo jambo rivuga gute fa iryo jambo ry'Imana rivuga rivuga gute nyibutsa cameraman reka ndarisome reka ndaribasomera kandi ijambo ryiza cyane n'abantu tagira Bible muri telefone kibazo niyasha namwe kweri oya urumva je ndayigira ndafise muri chambre yo muri chambre zose turazifise chamba fa usoma Bible gake kweri naco naho soma Bible gake ndafise amajambo afasha kandi ari impamvu uyisoma mbiza ndakubwira ni naka ngo mu gisanga ko Imana ndakenye Imana yaje
toka umviriza ijambo ry'Imana uko rivuga urinda akanwa kiwe aziga mu bugingo bwiwe ariko ikirofoke kizoranduka. Oh haleluya. Ijambo ryisiguye. Ijambo wumva risobanuye iki kuri wewe watahuye urinda akanwa donc kurinda akanwa kawe n'amajambo uvuga ko ashaka kuvuga amajambo akakwicisha kuko hari muri Bible handitse ati ururimi nakagingo gato kagize umubiri ariko gashaka kukwica kandi gashaka no kugukiza. Amen. Pastor Lopez. Sindi Pastor Lopez. Mama Pastor. Cyo muraga navuga ijambo ry'Imana mbarumva muri je bari bintu. Nico gituma iri jambo ndabizivuga amajambo menshi. Nefafa okay iryo jambo ko bararyumvise. Ucurira abana wewe ravuga ati rega ijambo dusoma cha turigarukana muri muko tubayeho. None fafa ubigerageje kuraba mu byuma zikuvuga biramaze gushika ugatsitaza umuntu bitewe n'amajambo bikuraba. Hari ryari harabaye. Oya vyama vyashitse ugasanga uratsitaje umuntu mu gihe akantu gato yakaramutsitaje. N'abantu murabirogreta cyangwa ndarogreta vyo impamvu nabikoze vraiment igendo greta kandi nabimenya ko cyakubabaje ndazagusaba imbabazi. Timarana vraiment nadekoye. Ndatangaye ko yatwa abantu benshi badasaba imbabazi man. Menga naryo niko sari komeye kudasaba imbabazi ni defo nini. Kume kandi n'akantu gato gusa mbabarira. Kugenda kuvuga mbabarira. Ari umwana kada gatoya gakoze ikosa mu bwati mbaba kugenda kuvuga pampa imva kumengo yo umwishe imagine umwana mutoya byanka kavuga pampa azokura ameze ko n'abavyeyi bafise mu ruhara ega urabimwigishwa mwereka ko ari ibintu bisanzwe ego ari umwana nana none ushaka umwana kumutoza indero gusa ugasanga ivyo mu bwese byakoze abasabi wanje ko bazoga inkoni mana yanje inkoni gishigira igufa na Bible irabivuga Egira bivuga hana wongera uhanure none kuko inkoni ishikira igufa ishikira ingeso niwe muzi wakubiswe zarashikira igufa cyangwa genda kubwire meka rero je mu bana bakubiswe cyane sindimwe je sinakora amakosa menshi oya sinari umwana w'amafuti kandi nari umwana ubwiye ikintu yumva kuko kuntu natinya inkoni donc umbwiye ati iki kintu wakoze ikosa gusa urazifafa iyo umuntu ariko arisigura ivuga kwivyiza oya so kuvuga ni vyiza mama wanje nuko atokomera kuza ngaha yo bivuga rero fafa wowe basi nk'ikintu uvuga ati iki abantu kiri kuri jewe makandi ndakunda kugira rero carananiye kurwanya naco genda gihebe nyerere muga nkunda gukorera abantu niki kuko uratubwira ibintu vyiza aho ntiwakushye inkoni umwana atagize amakosa oya sindumweranda mugabo hari amakosa umwana ashobora gukora mu vyaka yatorera Yone cyo gituma bene nyine nire kosa ni yo ndagiyobotse harabaye ikibyo bimeze gute hari umunsi nigeze kuzigiza amata bashaho mama yasize mu nzu nta mugoro utwaye ibandi bina wiwe umukobwa zigizi ndakubwira nari nkiri muto mikane ni gaprimere ngira nka 4e mama cyasiga mu nzu niko rera film acambwira sinzi byo ariko ndaraba kera ni ga 4e nari nk'ibyo novyibuka acambwira asize amata kumbabura uze kuyaraba yo ndibagira neza agasafuriya karuma ara kuvuga ko kirabura karuma inzu yose nuka amata ngiye numva akawote bagatanga kusanga muri sala hewe ngiye kurabasanga agasafuriya kumye ara kujya usanga kariko iminyota kirabuye kagizi maka amata yose yumye agasafuriya kumye nibwo agira guca mu gikombe nta amata yarimwo kari kumye byose yari yasesetse yose yaheze amata yari yaheze agasafuriya gasigaye kirabura impamvu watagukubise bwa yaraguhaye reka ndakubwire cyane byo guta agasafuriya kugire mama ntaze kugira kubimbaza nane nibagira yuko yasize asigiye amata mu nzu biriko biranuka none we hakoze isafuriya cyuja kuyita ejo ndayitoha ndasanyuma ndagaruka nubwo ngenda kuyitora ndayinyukura birana mama inguma yirabura mama araza mu bintu binuka hewa tugenda gutora inkoni ndetse nibuka no kwa nyokuru kwa kenshi iminsi yose mama agomba nkubita ndaca nirukira kwa nyokuru nyokuru yumvise ngira umukubitira umwana yoho ntarabipfa nibari kaduka umuza cyaraza kuntoramika arambwira ingo sindagukubita iki utahe
dushitse muhira nigaraniye mu cyumba ati barabaza ngo abavyeyi twe kundero y'abavyeyi batanga abavyeyi n'ukuri Imana fafa jenane narakubiswe kabisa narakubiswe kandi kijya n'ikintu ciza navuga yuko uno munsi kubona ntasora amajambo mabi kubona nubaha abantu ndabikesha abavyeyi banje abavyeyi bubahwe pe yego vraiment je nta kintu ndabashinja vraiment papa mama aho muri mwumve yuko mwampaye indero kandi hari n'abantu duhurira ngaho akavuga ati petit una adabu kabisa mwete nararezwe simvuge nka taonere ngukuregwa kunda yavuye karara taonere cyane tugeje fafa umuntu umwe twarangiza ikigali kezahasha na kibazo umva ko Jack kenshi yumva jije umuntu cyane mu ngana ugenda jije journalist lakini mbambaza mu nwaye oya nagiha cyane ntukaze so guys kuri wewe wabanye natwe muri kino kiganiro cy'uno munsi ya Justin kumwe n'umukolege wanje no munsi ntiyaje nk'umukolege aje nk'umutumira dasanzwe yavuze ati je kuri step made 4K ndabatemwo uru content muri mu byanshikiye mwumvise yuko ari aba promoter bamusabye nawe tuvuga izina oya je ndabwiza ukora ari umupromoter fafa ico gihe yerika byarambabaje fojozi bimbye byarambabaje man none nk'ubu niya kubona warateye imbere ataruhara yabishize mwumva yuko ari ikintu yicuta bava je ndabwiza ukuri one day je nzotera imbere kandi hari umuntu nzoteza imbere sumwisi babiri cyangwa batatu fafa nizo ndoto office yego sha wavuze ko ari ndoto zo ko umudocteur je ndoto office nuko mbona yuko hari abantu bavuga ati je nateye imbere kwera wowe sinzi ko nzotera imbere cyangwa nzotera imbere mu bikorwa byibanye ndifuze yuko hari abantu bizoshikana kure nizo ndoto mfise vraiment nawe sinobesha kuko cyose twandikiwe gutunga he cisho ndakizi twese twandikiwe gutunga mugabo birarondegwa ni mpamvu step media ihari arimoka mbe hajya arakanu bamufafasha tumibazo byinshi arakanu bavuga ngo umugisha ngo urimuka mugo umukoshi ntiwimuka ivyo navyemeye kashane umugisha ntiwimuka urimuka nzigito muti wimuka gute reka nturimuka wimuka ujabe batari ibyanje man batari ibyaho kitari cyaho kiragenda fafa ngo umugisha we nturimuka mama reka turindire niko de wacu tuzina nimwe bikata birazwi so guys kuri wafasha kanya ukabana natwe just gwa message aba promoter mutagira indero muba mushaka gucimiza abana babigeme niyo tuna abakobwa benshi batari benshi muri social media man kandi tukeneye ze ko bari benshi so guys kuri wabanye natwe muga ntifuze yuko telegenza kurangira ikiganiro fafa bape vibe rigero kireze ngabo wahereze kuri tugiheze so abakunzi bacu mwakoze gukurikirana kino kiganiro bakagatebe wige wicare birashije nibiki ngo crack it none uri none nivyo bikuragira oya ndabibora mubigira ngo crack it none babaza bajya bigira none navyo ubigire turabe sinavyonze atoka uzi tajitiro premier basha yahembwe mwakoze wege mwakurikirana ikiganiro cacu turabakunda cyane tuzakuba tubazanira bishasha tubateramishe no wagize irungu canke wumva kine occupation za kuri step made usubscribing hama uriking video urakunda ukasira ugire gute subscribe nakasuye anyways subscribing shedero wanyene usubscribe oya sinagivuze ari amajambo bamira ukibona igisronga cyangwa niki iki British nico bamira cyangwa strong niyo bamira ni strenge ni strong nico he bamira muri ivyo bintu tokave duhetse turangize gira subscribe liking ino video ugire commentaire sharing ino video magenzi bawe ndetse mu magroup atandukanye mukomeze mugire vyiza rero turabakunda cyane ciao Miss 2026 mwamwumvise Miss Popularity ku mbuga ziwe ni Fafa Dushme ni Miss Faith kuri Instagram ni Miss Faith gusa hari biharuro mengo ni Miss Faith 2026 kuri Facebook ni Miss Faith naho nyene Miss Faith kuri TikTok Miss Faith arangije yo nari ninatse so guys kuri wabanye natwe je narambiwe